n'ubunye nkuko twagarutse tuje guherekeza abandi nkuko hari abandi twaherekeje ariko tutigeze tuza ngahanye me tugarutse kandi kugira ngo tubaherekeze aba bari buno munsi nabo byagenze nkuko byagenze no munsi yagiye bangahe no munsi hagiye batatu procedure yabo iri rapide cyane gose geranije n'andi ma agence kubera si agence ya mbere nari ngiyemo agence za mbere zari zimeze gute bon agence za mbere bon sinovuga ko zari mbi cyane ariko genre ibintu byo kunyaruka sivyo ariko muri Golden Consultancy procedure ya Belarusi yanwaye 2 semaines kugira ndonke lettre d'admission lettre d'admission nayo amaze kwitegura vraiment dans 3 semaines uba uri indege nk'ubu jewe maze ukwezi kumwe konyene dusanzwe dukora ama service menshi harimo yo gufasha abanyeshure bashaka kuja kwiga hanze mu gihe harimo yo gufasha abanyeshure bashaka kuja kwiga hanze hari abashaka kuja gukora hariho n'ama traduction dushaka kubakorera si seulement ivyo byonyene turafasha n'abanyeshure baba bafise amadmission kandi mashuri baba bakorondera amashuri agoye tukabafasha tukabereka inzira bashobora gucamo kugira bashobore kunyaruka bashobore kugenda. Yes bakunze open mic my name is Patrick turi kumwe numwe mu gwaruka biri muri benshi rusanzwe rufite ishirahamwe akora mu kici namahoro neza mumeze neza turashimira ishirahamwe ryanyu ryitwa ngwiki ishirahamwe ryacu ryitwa Golden Consultancy Services Limited so bwa mbere dukoranye rimaze kuba rigize nk'incuro gira kabiri ubwa mbere twakoranye muko murungika abantu kuja gukora mu mahanga cyo kimwe no kuja kwishure mu mahanga ico gihe byari bihugu urashobora kubitwibusa muri rusange twakoranye mu kuduherekeza duherekezanya n'abandi bose bandi banyeshure twari twazananye rero none umunsi twagarutse ubwa mbere twakoranye na Belarusi yego hamwe na Turkey none n'ubu twagarutse kandi ariho abo badushinga intahe ubuherutse gihe twari ngaha bavuga ko akaviza bitabagoye cyane nyuma y'imisi 9 imisi 10 n'ukwezi akaviza kari gaje kuboneka uno munsi vyipanze gute muri rusange bon nibaza ntakekeranya kandi nivyo ntibirahinduka n'ubunye nkuko twagarutse tuje guherekeza abandi nkuko hari abandi twaherekeje ariko tutigeze tuza ngahanye me tugarutse kandi kugira ngo tubaherekeze aba bari buno munsi nabo byagenze nkuko byagenze uno munsi yagiye bangahe no munsi hagiye batatu yego bose bagiye kwiga kwishuri yego hari abantu bagifise imitima bakijijanya nabonye mu makomantere bavuga ati aya ni amashiramwe ashobora kutwibaga no tikacu kagahererayo ni cyaje kajambo babwira muri rusangi ikintu nababwira nuko icambere Golden Consultancy Services yaje ari nk'itandukaniro canke inyishu yandi ma agence yose akora ibi bintu bijanye no kurunyika abanyeshure bagiye kwiga hanze rero nayo mpamvu twebwe kugira ibiganiro rwa mbere twakoranye na mwebwe nuko kandi twongeye kugaruka kugira ngo tubandanye twerekana umuco ati bya bintu koko ntabwo ari ubusuma harimo ukuri kugaragaramwo cyane yego cyane bo je ku mazina abavyeyi bamaye ni neza rwa for funk abantu bese banzi kuri for funk cyangwa for novuga vraiment procedure yabo iri rapide cyane gose geranije n'andi ma agence kubera si agence ya mbere nari ngiyemo agence za mbere zari zimeze gute bon agence za mbere bon sinovuga ko zari mbi cyane ariko genre ibintu byo kunyaruka sivyo ariko muri Golden Consultancy procedure ya Belarusi yanwaye 2 semaines kugira ndonke lettre d'admission lettre d'admission nayo amaze kwitegura vraiment dans 3 semaines uba uri indege nk'ubu jewe maze ukwezi kumwe konyene kwiga cyangwa gukora ugiye gukora iki muri rusange bon no umva je ngiye kwiga muri Belarusi ngiye kwiga faculté yitwa economic business niyo nzokurikirana hari abanyeshure benshi cyangwa abandi bantu bavyifuza ariko bafise amakenga cyane bavuga ati turashaka kujamwo cyangwa izindi zikatugira ikibazo ngo zatugira ikibazo nibwahe buhamya cyangwa nice cizero wotanga uno munsi kuri no shirahamwe ibitwaye muri Golden Consultancy icambere cyo tumenye ntibagufata ko nk'umukiriya nka kujya muri magazi ugenda kugura ikintu bakaza murabizi namugiye kugura ibintu muri Golden Consultancy bagufata ko nk'umufrère cyangwa umusère vraiment ibi procédures zabo ziba zira 100% en plus hariho n'amakontra baguha ugasinyiranira kandi vraiment ibintu byabo nikunda kwa igihe watanga kanoti ntware ufite ubwoba yuko kazova gaherayo je sinigeze ngira ubwoba kuri Golden Consultancy sinigeze ngira ubwoba kubera bon ukune banyakiye ukune twaganiriye ni ibintu vraiment bona nyine ko biciye mu muco ego ndagushimira ndakifuza n'urugendo rwiza murakoze cyane gose asante cyane kwiga habari amashure ameze gute faculty zimeze gute muri rusange
hari amafakulté yose niko nashaka kubabwira umuntu ashaka kukwiga fakulté yose mugomba turabaronderera ku mashuri azimbutse kandi ku mashuri meza yenori mu gihugu. Umuntu nawe yifuza kuja kwikorera adashaka ivy'ishuri nawe nyene turabigufasha kari muri Golden agenda yaronsa akazi rero canke akaronkera akirimo turagufasha ugenda ukafise akazi. Ni haye ama service musanzwe mukora muri Golden Consultancy muri Golden Consultancy Services dukora ama service menshi harimo iyo gufasha abanyeshure bashaka kuja kwiga hanze hari abashaka kuja gukora hariho n'amatraduction dushaka kubakorera si seulement ivyo vyonyene turafasha nabo abanyeshure baba bafise amadmission kandi mashuri bariko barondera amashuri agoye tukabafasha tukabereka inzira bashobora gucamo kugira bashobore kunyaruka bashobore kugenda nivyo turabibafasha abo. Mu gihe nje nkatangura procedure iri wanyu ubikanka akanoti ndagasubizo canke gahererayo. Consultancy Service turafisemwo amahitamo atandukanye. Procedure imwe yose igihugu kimwe cyose turafise uko tuba dukorana. Mu gihe tuba tubona hariho amaprocedure ari 100% sûr tuba tuzi ati uko bigenda kose utegereza kugenda si bimwe vy'ububeshi barinde baragira. Mbe murafise abantu babakurikirana iyo bageze hariya kugira ngo umuntu ntatakarire mu nzira. Ku kintu cyo gukurikirana guhera ukiri ngaha gushika iyo ugiye turagukurikirana tukashobora kumenya ivyo ugiye. Muba mufise umuntu ari hariya nyene ashobora kugufasha ibintu vy'uburaro akazi bagakora ubucanke ishuri. Tugenda twabivuganye iyo turi muri procedure tugenda twakubwiye bimeze uko no kuwundi kuko ntitufasha kurondera ishuri tugufasha kugira ushitseyo ushikeho vyorohewe hamwe atangurana ugira. Murashaka kutubwira aho mukorera neza ikibanza canyu muri Ville n'akanimero ka telefone kanyu muri rusange? Dukorera muri Galerie et Center ni muri centre ville impande ya cathédrale numero 16. Donc baca babona kuri inyuma ya BRB baca bahabona neza kuri no katedrale n'akabarabara k'amapave baca bahabona ni kuri etage hejuru impande yo kuri Miya kwishuri rya Miya biba ari bon cyane. Bamaze gutwara kuva dukoranye ikiganiro hamaze kugenda abantu bashika barenga 8 urumva ko mu kirungo kitaciye n'ukwezi biba ari sawa cyane dutumira abantu ko bashobora kuza cyane abadafise ico bakora cyane abadafise bashaka kwiga amashure ayandi kugira ubumenyi babandanye ubumenyi kugira ngo muri BRC barugironkera akazi hama tubane duteza imbere igihugu muri wa mugambi wacu wa 2040 2060. Asante cyane kandi abashimiye. Merci beaucoup.